radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutago mubaha ikaze muri aya makuru. Muri Afurika y'Epfo abaturage bazindukiye mu matora rusange ashobora kuza batandukanye cyane n'amaze imyaka 30 aba muri icyo gihugu. Abanyagihugu bararindiranye igishika amatora azoba mu gihugu cyose bijanye n'icuka kugeza k'uyu mwanya novuga ko muri rusangi ari cyiza. Zeno Ndayisenga n'umusesenguzi mu bya politike ari muri Afurika y'Epfo. Mu Burundi urukiko rw'ikirenga rwicaye muri gereza nkuru ya Gitega rwakomeje kuburanisha abashinjwa gufatanya na Alain Guillaume Bunyoni gushaka guhirika ubutegetsi. Mu Rwanda hafungiye Kamara Aina Ibrahim umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Mali. Naho mu rubanza rwa Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika impande zombi zarangije gutanga imyanzuro yazo. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato duhereye kuri hirya no hino ku isi tugezweho na mugenzi wacu Eugene Mukamusi. Mu burasirazuba bwo hagati ingabo za Israeli kuri wa kabiri zavuze ko amasasu yonyine hadashobora kuba yarateje inkongi y'umuriro. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Gaza bavuga ko yahitanye abantu 45 mu gace ka Rafa kari mu majyepfo ku butaka bw'Abanyapalestina. Iyo nkongi y'umuriro yamaganywe n'amahanga. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko kibasiye kandi kishe abarwanyi babiri bakuru ba Hamas mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Rafa. Muri icyo gitero cyateje inkongi y'umuriro yibasiye inkambi yari yuzuye abavuye mu byabo. Ku wa mbere Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yabyise impanuka ibabaje. Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris kuri wa kabiri yavuze ko amagambo y'impanuka ibabaje adashobora gusobanura igitero cy'indege za Israeli cyateje iyo nkongi y'umuriro mu nkambi Rafa. Aha yasubizaga ikindi kibazo cy'umunyamakuru wakurikiranye ibijyanye n'ibisasu bya Israeli, aho abayobozi mu by'ubuzima mu ntara ya Gaza bavuze ko ibisasu mu nkambi yahungishirijwemo abantu mu karere k'uburengerazuba bwa Rafa byahitanye abantu byibura 21 kuri wa kabiri. Vice Perezida Harris yavuze ko ibi ari nko guhinyuza ibyo Perezida Joe Biden yijeje byo guhagarika intwaro ku gihugu cya Israeli niba inshuti y'Amerika yagabye igitero gikomeye kuri Rafa gishyira impunzi mu kaga. Muri Afurika Perezida wa Togo Faure Nyasembe yiteguye kuba perezida w'inama y'abaminisitiri, umwanya washyizweho n'itegeko nshinga rishya uzamwemerera kongera igihe ku buyobozi amazeho imyaka 19. Igika gishya cyemejwe mu kwezi kwa gatatu cyashyizeho gahunda y'ubutegetsi bw'inteko ishinga amategeko kinagena uruhare rwa perezida w'inama y'abaminisitiri bazaba bafite ububasha busesuye bwo gukemura ibibazo bya guverinoma. Minisitiri w'abakozi ba leta Gilbert Bawara kuri televiziyo yavuze ko Nyasembe yagenwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya UNIR nk'umukandida wabo ku mwanya wa perezida w'inama njyanama. Mu ntangiriro z'uku kwezi ishyaka rya UNIR rya Nyasembe ryatsindiye imyanya myinshi mu matora y'abadepite ataravuzweho rumwe. Togo yagize imyaka myinshi yo kurwanya ubutegetsi bw'umuryango wa Nyasembe. Perezida yatowe bwa mbere mu 2005 asimbuye se Nyasembe Eyadema wafashe ubutegetsi muri kudeta yo mu 1967. Muri 2019 ivugurura ry'itegeko nshinga ryahaye inzira Nyasembe yo gutegeka kugeza muri 2030. Niba atowe ku mwanya mushya ukomeye wa perezida w'inama y'abaminisitiri nta manda ntarengwa hakurikijwe itegeko nshinga rishya. Mu gisahani ni nk'umuhango perezida atorerwa imyaka 4 ishobora kongerwa inshuro imwe. Radiyo Ijwi ry'Amerika amakuru arakomeje. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Misiri kuri wa kabiri yatangaje ko Misiri izakira inama mu kwezi gutaha kwa gatandatu izahuza imitwe ya politiki y'abasivili ya Sudani n'abandi babifitemo uruhare mu karere n'abahandi ku isi. Itangazo rya minisitiri ryongeyeho ko iyi nama igamije kugera ku masezerano hagati y'imitwe ya gisivili ya Sudani mu kubaka amahoro arambye mu buryo bwumvikanyweho. Kuva mu kwezi kwa kane umwaka 2023 Sudani yibasiwe n'intambara y'abenegihugu hagati y'ingabo z'igihugu ziyobowe na Generali Abdel Fattah al-Burhan n'umutwe witwara gisirikare Rapid Support Forces RSF uyobowe na Mohamed Hamdan Dagalo.
raporo za ONU n'indi miryango itandukanye zemeza ko iyi ntambara yatwaye ubuzima bw'abaturage ibihumbi n'ibihumbi. Abakomeje kugerageza gufasha impande zombi kugera ku mahoro bakomeye ku isi no mu karere barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Misiri na Arabia Saudite. Kugeza ubu ariko nta musaruro byatanze. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika turayakomereza inaha muri Amerika. Umushinjacyaha wa Manhattan mu mujyi wa New York kuri uyu wa kabiri yasabye abagize urukiko rwa rubanda jurors guhamya uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump icyaha cyo kuba yarahinduye inyandiko z'ubucuruzi kugira ngo ahishe ko yishyuye amafaranga yihishe uwari umukinnyi wa za filime z'abakuze mbere y'amatora ya 2016. Umushinjacyaha Joshua Steinglass yavuze ko amadolari ibihumbi 130 yishyuwe kugira ngo acecekeshe Stormy Daniels wari habara rya Trump mu 2006. Yashatse kandi kuvuguruza iby'ubwunganizi mu bijyanye no kwizerwa k'umutangabuhamya Michael D. Cohen wavuze ko bwana Trump yamwishingikirijeho kubera ko yafite ubushake bwo kubeshya no kumuhishira. Trump aregwa ibyaha 34 byo kubeshya inyandiko z'ubucuruzi. Cohen yavuze ko Trump yamutegetse kwita kuri Madame Daniels mu minsi mike yo kwiyamamariza itora rya perezida rya 2016 kubera ko yatinyaga ko yatinza kandidatire ye aramutse agiye ku karubanda. Abashinjacyaha bavuga ko Trump yahimbye inyandiko z'ubucuruzi kugira ngo ahishe ko yishyuye bwana Cohen abishyira mu rwego rw'ubwunganizi mu by'amategeko. Ibyo Cohen yabitanzeho ubuhamya mu nama yabereye mu biro bya perezida. Trump yahakanye avuga ko nta makosa yakoze kandi ko atigeze aryamana na Madame Daniels. Urakoze Jeanne Mukankusi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru musangeho n'ibiganiro byacu byose kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Munadusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi aho urukiko rw'ikirenga rwicaye muri gereza nkuru ya Gitega ejo rwakomeje kuburanisha abashinjwa gufatanya na Alain Guillaume Bunyoni gushaka guhirika ubutegetsi. Colonel de Police Desire Uwamahoro na Kome Niyonsaba wakishaga amazu ya Bunyoni barasaba kugirwa bere. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi turagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Abarengukijwe na sentare ntayinyuzwa mu gisata cayo c'iyungururizo kuri wa 28 ukwezi kwa gatanu ni Colonel de Police Desire Uwamahoro na Kome Niyonsaba umuhinga yarajejwe ibikorwa byo kubaka amazu ya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Desire Uwamahoro yinjiye yatekanye afise na Bibiliya mu minwe. Yagirijwe n'umushikiriza manza ko yifadikanije na Bunyoni mu mugambi wo gusenyura ubutegetsi kandi ko yamenye amabanga y'akazi mu kuburira Bunyoni ko hari umugambi wo kumusaka no kumufata. Desire Uwamahoro n'umwunganira barahakana ico caha bakagiriza sentare kurikira korera ku matohoza atariyo ikegeka icaha ku muburanyi. Kubijanye n'ubutumwa Desire Uwamahoro yandikiraniye na Bunyoni hari bumwe Uwamahoro yemera n'ubundi yiregura avuga ko hari ubwo bamushiriye muri telefone bakoresheje ubuhinga bwo kwiyandikira kandi ukiyishura. Desire Uwamahoro n'umwunganira basabye kandi ko ivyegeranyo byafatiwe mu biro by'iperereza bitofatirwa ko kuko yakozwe ko amatohoza bamwambitse amapingu kandi agirwa ko iterabwoba ryo kwicwa akaba yabisinye kugira ngo acungure igufa ku mafaranga y'abanyamerika angana n'ibihumbi 19,500. Desire Uwamahoro yahawe na Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo aje kurondera abo bafashanya mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Uwagirizwe icaha yemera agasigura ko yayahawe kugira ngo arihire ishure umwana wiwe yiga mu mahanga ayandi nayo ko yarayamuhaye kugira ngo yikenure mu bikorwa by'umuryango. Ku kibazo c'amanama bakoreye muhira kwa Alain Guillaume Bunyoni Desire Uwamahoro aremera ko babonanye na Bapfumukeko Samuel Destino ariko atari kwa Bunyoni. Uwamahoro ati none ko banyagiriza kwinjiza abari gutembagaza ubutegetsi nkabanatwara abapolisi bagera ku 800
kuko muri abo bose atanumwe nahereye amafaranga nawe agafatwa kagirizwa icaha cuko kuja mu mugwi w'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Kubwiwe ico caha ni rementanya abariko baramugirira. Ku caha co kumena amabanga y'akazi, Desire Uwamahoro akaburira Bunyoni ko hari umugambi wo kumusaka no kumufata uwagirizwa icaha yavyiyamirije. Umushikiriza manza yamwagirije ko yahamagaye uwitwa Ndekatubane amutuma kwa Bunyoni kugira ngo amuburire. Aho naho Uwamahoro aremera ko yamuhamagaye ariko ko yashaka kumubwira ivyiyerekwa abakenyezi b'abasenzi bari beretswe kubijanye n'ibigiye kuba kuri Bunyoni kugira ngo abimenye. Ibyo byose ntibyanyuze umushikiriza manza. Hageze igihe umushingwa manza wa Uwamahoro agashavuga duga ati nimuze dutahure kumwe ibyanditswe mu mategeko kuko uyu munsi ushobora kuba uri kuraca urubanza ejo nawe bakazoba bariko bararugucira. Uwamahoro Desire mu kurangiza yafashe Bibiliya yiwe arayikiriza hejuru agira ati nta wundi muntu azondenganura uretse Imana yonyene. Engineer Komenionsaba we nta mushingwa manza yarafise. Ibyo kwiregura ntibyamworohera kuko asanzwe atanonosoye amategeko. Yagirijwe guhungisha mu modoka yiwe Bunyoni amukura aho yaba akamujana kwinyegeza kumugoboka. Komenionsaba kandi yaraguze ikarata simu azandikisha ku bakozi yari asanzwe akoresha mu kubaka ariko acaziha Bunyoni kugira ngo bazobandanye bazivuganirako. Mu nyuma Kome yaciye avunagura izo karata simu kugira ntihagire uwuzobica n'ikanda. Komenionsaba yireguye avuga ko itari rya mbere yunguruza Bunyoni. Ibyo byose ntibyanyuze umushingwa manza. Mu gusozera imburano Arengiyome Bunyoni yasabye ko sentare itofatanya amatungo yamenyesheje igihe yagenwa kuba umushikiranganje wa mbere n'ayatamenyesheje ico gihe nivuge ko yose yayaronse bidaciye mu mategeko. Yasabye kandi ko yokwezwa ibyaha byose yagirizwa hanyuma amatungo yiwe ntafatwe n'ubutungane. Bafumukeko Samuel Destino, Desire Uwamahoro na Komenionsaba nabo basabye ko amahinyu ari mu byegeranyo by'urubanza rwa mbere yokosogwa hanyuma bakezwa ku byaha bagirizwa. Umushikiriza manza nawe yasabye ko bogumizwa ko ibyaha bagiriye mu rubanza rwa mbere. Kuri Bunyoni hakongerwa ko ihadabu rigwizwe kabiri ku giciro c'amatungo yarose bidaciye mu mategeko. Sentare yaciye ifata ingingo yo guha inomero imwe y'urubanza abo bose basangiye iyo dosiye. Umukuru w'intahe nawe acamenyesha ko urubanza rugiye mu mwiherero ikizovamwo kikazomenyekana mu kiringo kitarenga ukwezi. Mu rubanza rwa mbere Arengiyome Bunyoni yari yaciriwe gufungwa uwo guherayo gufatirwa amatungo yiwe yose. Abo bandi batatu basangiye urubanza bari baciriwe gufungwa imyaka 15. Urubanza rwari rwatanguye isaha 4 z'igitondo rwarangiye isaha 8 z'umutaga. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti. Mu Rwanda hafungiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Mali, Kamara Ainea Ibrahim, akurikiranyweho ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano bikekwa ko yakoreye mu gihugu cya Guinea Conakry. Eric Bagirubusa arakomeza inkuru. Inkiko z'u Rwanda zigaragaza ko zafunze umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri Mali kuva mu kwezi gushize. Nk'uko bigaragara mu cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda giherutse kumufatirwa, ubutabera bw'igihugu cya Guinea Conakry bukekaho bwana Kamara Ainea Ibrahim ibyaha bibiri: guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, n'icyaha cyo kwiha ububasha ku mirimo itari yawe no kwambara umwambaro utakugenewe ugamije kuyobya rubanda. Ibi byaha Kamara aregwa n'ubutegetsi bw'igihugu cya Guinea Conakry ko mu 2015 hegeranye amasezerano na Minisiteri y'Ubuzima y'icyo gihugu na Compagnie Sans Vie Proctos yo muri Guinea. Buvuga ko ayo masezerano yaragamije kubaka no gusana ibitaro byo muri Guinea. Bukavuga ko uregwa yahimbye andi masezerano ku ruhande ariho umukono yitiriye Minisitiri w'Ubuzima w'icyo gihugu. Ayo masezerano aregwa guhimba, ubutegetsi bwa Guinea buvuga ko yayakoresheje mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda busobanura ko ibikorwa byo gusana no kubaka ibitaro bitari bigishobotse. Aregwa ko yiyitiriye imirimo ya Minisitiri w'Ubuzima muri Guinea Conakry, nk'uko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwabibwiye urukiko. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukavuga ko
Kamara yashyiriweho urwandiko rutukura rusaba kumuta muri yombi kandi ko na polisi yo muri Guinea yasabye ko igihe yafatwa yahita yoherezwa muri icyo gihugu. Ibi bikubiye mu nyandiko y'ubushinjacyaha bw'u Rwanda itanga ikirego. Kamara Enea Ibrahim yunganirwa n'abanyamategeko babiri, Aloyizi Mutabingwa na Colin Gatete. Bombi bahakana ibyaha bakavuga ko ubushinjacyaha butagaragaza izo nyandiko z'impimbano bumuregesha n'ibyo yazikoreshaga. Kamara kavuga ko urwandiko rutukura yashyiriweho urwandiko rusaba kumwohereza muri Guinea Conakry byose ari bihimbano. Avuga ko hari itsinda ry'abashaka kumufungisha ku maherere, akavuga ko izo mpapuro zitagaragara ku rubuga rwa polisi mpuzamahanga Interpol, bityo ko iyo biba biriho atari gufata indege aza mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwamusabiraga gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo bugamije kubanza kunononsora iperereza kuri we no kumenya niba yakoherezwa mu gihugu cya Guinea Conakry. Icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kimufungura by'agateganyo, Ijwi ry'Amerika ifiteho kopi kigaragaza ko Kamara yafunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, icyemezo kigafatwa ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatanu. Impapuro ze z'inzira zizwi nka passport zafatiriwe n'ubushinjacyaha. Mu kumufungura by'agateganyo, umucamanza yasanze witwa Jamila Uzamukunda ari inyangamugayo kandi yemera kumwishingira. Kugeza kuri uyu munsi tubagezaho iyi nkuru ntiturabasha kumenya icyagenzaga Kamara i Kigali. Isoko yo kwizerwa ikemeza ko uyu watangaje ko ari uhagarariye leta ya Mali ikorera mu buhungiro yaba yarageze i Kigali afitanye gahunda n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Kamara Enea Ibrahim yavukiye mu gihugu cya Mali, afite ubwenegihugu butatu, ubwa Mali, Ghana na Sierra Leone. Ibaruwa Ijwi ry'Amerika yabonye yo ku itariki 9 z'uku kwezi yanditswe n'umwe mu bamwunganira yasabaga umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB gukurikiza iby'amategeko ateganya, rukamenyesha konsili ya Ghana mu Rwanda ko Kamara hafungiwe nk'umunyagana. Amakuru yari yakomeje kuvugwa n'abantu batandukanye yemezaga ko Kamara Ibrahim kuri uyu wa kabiri yaba yirukanywe ku butaka bw'u Rwanda akoherezwa mu gihugu cya Guinea ari nacyo kimushakisha. Ibyo ari kumwe mu banyamategeko be yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nta byinshi yabitangazaho kuko agomba kubanza kugira ibyo yumvikanaho n'abavandimwe buregwa. Nubwo urukiko rwari rwategetse ko Kamara arekurwa by'agateganyo, duteguriye inkuru abanyamategeko bamwunganira batubwiraga ko agifunzwe. Hagati aho kuri uyu wa mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mu biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Mali Abdoulaye Diop, icyarimwe n'intumwa yihariye ya Perezida w'inzibacyuho wa Mali. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Muri Afurika y'Epfo uyu munsi bazindukiye mu matora rusange muri iki gihugu gituwe n'abantu miliyoni 62, abarenga miliyoni 27 nibo biyandikishije gutora mu ntara 9 zigize igihugu. Ibiro by'itora birafungurwa saa moya za mu gitondo ku isaha yo muri iki gihugu, bifunge saa 3 za nijoro. Ku isonga hari amashyaka ane y'ibigugu arimo ANC rimaze imyaka 30 ku butegetsi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umusesenguzi mu bya politike Zeno Ndayisenga uri hariya muri Afurika y'Epfo. Basoko nibo bavuze ngo inkoko niyo ngoma. No ngaha rero mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho bukera inkoko niyo ngoma, abanyagihugu bararindiranye igishika amatora azoba mu gihugu cyose. Ariko rero ku bijanye n'icuka kugeza k'uyu mwanya, icuka novuga ko muri rusangi ari cyiza, kiretse gusa ko hariho intara na cyane cyane intara yo kwa Zulu Natal ariyo Jacob Zuma asanzwe aturukamo, bibaza yuko hashobora kuzoba akajagari. Ariko nivyo abantu bibaza, ntabwo hari icemeza. Ivyo bavyibaza bisunze ko umugwi ujejwe amatora wari wemereye Jacob Zuma ko yokwitoza nk'umushinga amateka, ariko sentare ijejwe ibwirwa shingiro ikaba yaramwankiye. Biravugwa ko mu biyandikishije gutora ibice 42% by'abiyandikishije bari munsi y'imyaka 40. No kuvuga ko abakiri bato bazoba bagize igice kinini cy'abatora. Ivyo mu bisigura gute kubona abakiri bato bijukiye aya matora? Bitewe n'iki? Nibaza yuko ikintu gituma ugwaruka rwijukiye aya matora ari uko hari igitigiri kirenze usanga ugwaruka rudafise akazi, hanyuma bakabona yuko umugambwe uri ku butegetsi bagumye bawizigira muri kazoza, babona yuko umengo basa nk'abatazoshikirwa, kuko nk'abagize ibice birenga 70% by'abayobora umugambwe uri ku butegetsi usanga ari abantu barenze imyaka 50. Nico gituma rero usanga ugwaruka rwasidukanye
niyonka kandi ukaca usanga rushigikiye iyindi migambwe atari umugambwe uri ku butegetsi. Biravugwa ko umugambwe ANC ushobora kudashikana ibice 50% vy'amajwi. Muri ico gihe wotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe. Mu gihe vyoshika ntushikane ivyo bice, mubona uzoshobora kugira urunani n'iyihe migambwe? Ko hari iyindi migambwe ikomakomeye nka Economic Freedom Fighters ya Julius Malema n'umugambwe Democratic Alliance. Mubona bizogenda gute umugambwe ANC udashikanye ibice 50% vy'amajwi? Kugeza ivyo tubona ubu umugambwe ANC urashobora kuzoza imbere mu kuronka amajwi, ariko icizere c'uko ushobora kuronka ibice 50% n'igice naho nyene bishobora gushika, naho nyene abantu babibona nk'igitangaza, kuko abenshi babona yuko umugambwe ANC uzoronka amajwi ari munsi y'ibice 50%. Nyuma yaho harashobora kuzokurikira umugambwe DA, Democratic Alliance, ni umugambwe wiganjemwo abazungu. Umugambwe ushobora gukurikira kuyo DA ni umugambwe EFF, Economic Freedom Fighters, urongowe na Julius Malema. Uwo mugambwe akaba ari wo uhurumbiwemwo urwaruka rwinshi cyane, kandi abawugize ku bwinshi ugasanga n'abantu baje bava muri ANC. Ubwa kane harashobora kuza umugambwe mushasha MK, umukombo wesizwe, urongowe na Jacob Zuma yahoze ayoboye kino gihugu. Ariko naho biruko nkuko nari nabivuze kare, abanwanyi b'uwo mugambwe baridogera cyane sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ko yarenganije umukuru wabo Jacob Zuma mu kumuhakanira ku munota wa nyuma ko atarekuriwe kwitoza umushinga amateka. Bikaba byazanye rero icuka kitameze neza, kuko umugwi ujejwe gutunganya amatora wowo wari wemeje ko Zuma arekuriwe kwitoza. Umugambwe ushobora gukurikira ubwa gatanu ni umugambwe FF+, ni umugambwe wiganjemo abazungu baba afrikanais bavuga icyafrikanse, kandi bobo novuga ko mumbarire nkoreshe undi rurimi novuga ko bari très radical. Babona ko igihugu cyose cyosura gutwarwa n'abazungu, bagiriza abirabure ko batabagaje kino gihugu. Murakoze. Reka rero turindire amatora n'ibizoyavamwo, tuzosubira tugutera kamo utubwire kuzobona ibintu byavuye muri ayo matora. Amatora azofise ingaruka zikomeye atari gusa muri Afrika y'Epfo no ku mugabane wa Afrika no mu bakungu muri rusange. Ndabashimiye cyane. Namwe murakoze. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, tugeze mu mwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku mateka yaranze Amerika mu bihe byashize no muri ibi bihe, utegurwa kandi mukagezweho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu 1790, leta ya Rhode Island yabaye iya nyuma muri 13 za mbere zabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye itegeko nshinga ry'igihugu cyose. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Igihugu tuzi cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashinzwe n'ibyahoze ari koloni 13 z'ingoma y'Ubwongereza mu burasirazuba bw'umugabane wa Amerika ya ruguru. Abakoloni bari bazituye bigometse ku mwami wabo ku mpamvu zitandukanye, by'umwihariko ko bamuhaga imisoro kandi badahagarariwe mu nteko ishinga amategeko ye i Londres. Umwami yashatse kubagarura mu nzira akoresheje ingufu za gisirikare. Koloni zishyize hamwe zikora umutwe w'ingabo umwe, ziwuha umugaba mukuru umwe, George Washington. Bararwanye guhera mu kwezi kwa kane 1775. Bayise intambara ya Revolution y'Amerika, American Revolution mu Cyongereza. Ku itariki ya 4 y'ukwa karindwi 1776, koloni zatangaje ku mugaragaro ko zigenze. Ziyambura izina rya koloni, zivuga ko zibaye leta kandi zishyira hamwe zikora igihugu kimwe cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko intambara ya Revolution yari igikomeza. Yarangijwe burundu n'amasezerano y'i Paris mu Bufaransa yo ku itariki ya 3 y'ukwa cyenda 1783, aho Ubwongereza bwemeye burundu ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva iki gihugu kivutse, leta zikigize zari zitsimbaraye ku bwigenge busesuye bwazo. Zahuzwaga n'inama y'intumwa zazo yagenderaga nayo ku masezerano y'ubumwe bwazo. Buhoro buhoro baje gusanga aya masezerano ajegajega, maze batekereza ikindi cyaba gifite ingufu kuyarusha. Niko igitekerezo cy'itegeko nshinga cyavutse. Inama y'intumwa za leta 13 yari iteraniye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania,
yatangiye kuryandika mu kwezi kwa gatanu 1787. Yaripfundikiye neza kandi ryemeza nyuma y'amezi hafi ane mu kwa cyenda muri uwo mwaka w'1787, inariha ububasha busumba andi mategeko yose mu gihugu. Ryashyizeho n'inzego z'ubutegetsi zo ku rwego rw'igihugu zitari zarigeze zibaho kandi zifite ingufu. N'urwego nshingamategeko Congress, urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu, n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Itegeko nshinga ryateganije kandi n'uburyo izi nzego zigomba kuzuzanya no kugenzurana. Mu ngingo yaryo ya 7 rivuga ko mbere y'uko ritangira gushyirwa mu bikorwa ryagombaga kubanza kwemerwa no kwinjizwa mu mategeko yazo bwite, icyo bita ratification mu cyongereza, byibura na leta 9. Leta yaryemeye bwa mbere na mbere ni Delaware ku itariki ya 7 y'ukwa 12 1787. Nyuma y'iminsi 5 yakurikiyeho ku matariki atandukanye kugera ku ya 23 y'ukwa gatanu 1788, Delaware yakurikiye n'izindi leta 7 arizo Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland na South Carolina. Ku itariki ya 21 y'ukwa gatandatu 1788, leta ya New Hampshire yabaye iya 9, bityo itegeko nshinga ritangira gushyirwa mu bikorwa. Virginia na New York nazo zakurikiyeho muri uwo mwaka w'1788. Inzego zo ku rwego rw'igihugu ziteganywa n'itegeko nshinga rishya, ni ukuvuga urwego nshingamategeko, urwego nyubahirizategeko n'urwego rw'ubutabera, zatangiye gukora bwa mbere ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 1789. Nyuma yaho North Carolina yabaye iya 12 yemeye itegeko nshinga ry'igihugu rishyashya ku itariki ya 21 y'ukwa 11 1789. Naho Rhode Island rero yabaye iya nyuma mu zahoze ari koloni 13 zo ku ikubitiro zashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemeye itegeko nshinga ry'igihugu ku itariki ya 29 y'ukwa gatanu 1790. Ijwi rya Amerika. Ingingo ya 7 y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga rero ko leta 13 z'ikubitiro zagombaga kuryinjiza mu mategeko yazo bwite, ratification mu cyongereza. Ingingo ya 4 igice cya 3 ivuga ko leta nshya zo zigomba kwemerwa n'inteko ishinga amategeko y'igihugu, Congress. Bitangira leta nshya isaba Congress nayo ikabisuzuma, yabyemera imitwe yayo yombi ikandika kandi igatora itegeko bita Act of Admission mu cyongereza. Nyuma umukuru w'igihugu nawe akarekeraho umukono, rikabona gushyirwa mu bikorwa. Rero ni ukuvuga leta nshya ikaba iremewe yinjijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri tegeko riha leta nshyashya inshingano n'uburenganzira bimwe na leta 13 z'imfura. Saga hatariko ko Congress yemerera leta nshya yose ibisabye kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe, ahubwo itegeko nshinga riyibuza kwemera leta yabivutse ku butaka bw'indi leta cyangwa izindi leta zisanzwe zemewe mu zigize igihugu. Leta nshya 37 nizo zimaze kwemerwa binyuze mu ngingo ya 4 y'itegeko nshinga. Iya mbere yabaye yitwa Vermont mu 1791. Iya nyuma ni Hawaii, yemewe muri Leta Zunze Ubumwe mu 1959. Kugeza ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe na leta 50. Yavutse ikora ku nyanja ya Atlantika mu burasirazuba, yarakuze kugera kure cyane ku nyanja ya Pasifika mu burengerazuba. Hagati aho nta na hamwe itegeko nshinga cyangwa se irindi tegeko iryo ari ryo ryose riteganya niba leta ishobora gusohoka cyangwa se kuva muri Leta Zunze Ubumwe. Ni nko kuvuga ko itegeko nshinga ridateganya kwisenya ubwaryo. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama. Inshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru twabagezagaho muri iki gitondo. Ndabashimira mwe mwese mwahisemo gukurikira radiyo Ijwi rya Amerika, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro twabateguriye hano kuri mikoro. Mwari kumwe na Jeff Mutagoma, mwiranwa amahoro n'amahirwe.